Hata vitu vya hivi ni furaha dia wangu. Namwambia mama dia wetu mama Esa mama Debora yoyo Vuga happy birthday to you. Vuga happy mom, happy birthday to you. Vuga happy birthday to you. Mama Elsa, happy birthday to you. Oh. Hello ndabaramukije nizera yuko mumeze neza nko bibone ni Jean yo mbere kuri micro hanyuma turi muri quartier Bwiza commune Mukaza aho twagiye kugira surprise mu mama yagiriwe surprise n'umwana wiwe ni ibintu biza kuba biryoshe muraza kuryoherwa ntuka surprise ni ibintu vyama biryoshe ni nkuko namana yabwiye Imperial TV ni TV ya ma surprise muraza kubona ibintu byinshi kandi muza kwamubona byinshi bitandukanye mudubanda mudukurikirana mubanze kugira subscribe kuko ndazi muraza kuryoherwa n'ama surprise muraza kubona umumama aryoherwa muraza kubona abantu benshi baryoherwa kaze kuri TV yacu. Thank you. Okay, jambo mama. Jambo bwana. Najisikiaje? Nasikia furaha sana, naona kama Yesu ni Bwana. Ambia leo moyo mtoto wako Elsa sababu ni yeye alikufanyia hivi vyote. Namwambia sina cha kusema. Mungu wa Israeli amuongoze katika njia zote zenye atafanya. Mungu amfungulie milango. Mungu amsaidie aendelee kumtegemea Yesu mkila kitu tu. Kwa maana mimi nilipitia mama mengi sana ndani ya maisha yangu. Mengi, lakini kwa pamoja na kumtegemea Yesu ndio maana nafikia kuona vizuri kama na hivi. Natakia wamama wote wawe na uvumilivu ndani ya manyumba zao mpaka mwisho. Niko mama mjane, mume wangu ametangulia kufa, hajaona vizuri kama na hivi. Naomba wamama wawe na uvumilivu, wapige magoti. Yesu atawapa jibu kwa saa yao. Amen. Amen. Sasa mama, uko nategemea hivi? Sikukuwa nategemea wala sikukuwa na wazia hata. Okay. Mama, tunakushukuru sana. Amina. Mungu awabariki na mwe mkwe kama mimi. Okay, nkuko mubona turi kumwe n'abigeme babiri beza basa neza. Babwiye Salie Imperial. Okay, murashaka kuvuga izina ryawe? Nje nitwa Sarah. Nawe? Deborah. Okay, abare n'aba petite sœur ba Elsa ya murashaka kuvuga ijambo rimwe tuko muraryohewe cyane gose, birabereye biranashimishije. Bon, ntwa tuvyiteze nk'uko mais Dieu merci byagenze neza. Hama Imana imuheza agira hari plein de bénédictions. Kandi nibe gusa kuri mama
azobandana abigira no ku bandi ego. Okay, now nikiki uvuga uraryohewe nikiki ubwira Elsa? Ndaryohewe nyene Imana imuhezagire nivyo mbona novuga. Ariko mwari mubizi mwebwe ko ari surprise y'imodoka? Non, navyo twari tuzi ibindi byo donc on croyait que tuza kumubwira juste agafete gato mais on s'attendait pas ça ego. Okay, ndibatse ko muryohewe twese turaryohewe. Murashobora kubwira ijambo rimwe Imperial TV? Bon, sinzi no kuntu navuga about merci ukuntu mwitanze Imana ibahezagire cyane. Amen. Mama amakuru ya Nameza. Okay, wabonye impejeje kuba wewe kubwa wimba? Numva nezerewe cyane cyane. Cyane gose. Niryo jambo babwira Elsa nkeka n'abandi ba jeune bose bari hanze. Nashaka kubwira Elsa ikintu ca mbere Imana imuhezagire ko iyo yagiye mugabo yibutse yuko hari umuvyeyi yasize akaba yagize icyakoze kandi kiratunezereye cyane. Nongera ntera kamo kandi n'abandi bana bose bagiye ndababwira ati bagiye hariya ntibagiye mu byo kuryoherwa gusa ntibagiye mu bindi ariko bibuke ko hari abo basize bariko barabarindira babaraba hari ico babakeneye ko. Imana imuhezagire cyane cyane cyane. Tubashimire cyane abakunzi makomera dukurikirana byari ibintu biryoshe yari surprise iryoshe cyane twe turyohewe twese abantu bose bahari bari baryohewe ngamwe bibonye. Kadushimire Elsa yashoboye kunezereza mama wiwe. Dushimire n'abandi bana bose bibuka abavyeyi babo. Dushimire na Imperial TV yashoboye gushika hano kugira ngo inezereze umuvyeyi yari afise anniversaire. Turabashimire cyane ntimwibagire kugira subscribe kuri channel TV ya Imperial TV TV ama surprise. Hey guys, ndatanze mwiriwe kuri micro muri kumwe na Didi Doxana and this is Imperial TV +257. Uragira subscribe kuri channel YouTube yacu, ugire partage na like na comment. Hama nkuko mwabibonye kuva mu gatondo uno munsi wari umunsi mukuru w'amavuko wa mama Elsa akaba yaronkejwe impano y'umuduga yahawe n'umwana wiwe Elsa. Hama aya masaha tukaba turi kuri resort aho ibirori byo kubandanya bamukeza mama Elsa byabandanyirijwe bakaba bari mu kavema gatonya ka famille n'inshuti n'abagenzi. Tubandanye tugenda turaba uko ibirori byatunganijwe nuko biriko biragenda tugatanga congratulations kuri Elsa yagize ikintu nk'iki tukaba dukejeje n'abandi bajene bose bari hanze babandanye bafasha abavyeyi babo and in Imperial TV nimwidutinye kutwikozaho iyo mufise ikintu nk'iki kuko ni ikintu cyinspire abajene benshi. Hala nkuko nababariye twamaze gushika aho urubanza rwateguriwe aho ruri kuri umwanya twatuko turabona abantu binjira n'abandi baza kuza gushigikira isabukuru ya mama Elsa. Muri abo bantu twage turahura nabo twahuye n'umuririmbyi azwi wa gospel ariwe Enoke. Reka tumwegere tuvugane nawe amagambo abiri atatu. Nkuko nababariye twamaze kuronka Enoke. Enoke, mambo vipi? Safi sana. Uko poa? Nashukuru Mungu kweli. Naona uko hapa. Ya, tumekuja hapa kusherekea birthday ya mama Elsa. Leo tunazoea muita. Ndiyo. Mama Elsa ni nani kwako? Mama Elsa kwanza ni ndugu, ni mama, ni dada katika Kristo. Tunaombea fasi moja na njoko tumekutana sote familia na ndugu yetu Elsa na wengine wote. Ndiyo. Kiufupi kwa leo sio mjama mama Elsa unaweza kuambia nini kwa siku yake muhimu kama nayo? Ni mama wa roho mzuri, wa kupenda cheka, sentimentale sana, akiona kitu analia kia kumfurahisha sana. Na anapenda mtukuza Mungu sana. Ndiyo. Usubuhi tumeona umempa zawadi ya gari kama kusherehekea kumbukumbu yako ya kuzaliwa. Wewe kama wewe ulipata inspiration gani au kitu gani ni funzo gani ulitoa pale? Kwangu naweza sema ni madogo sababu yenye mama anafanya ni mengi zaidi. Hiyo ni kitu tu kidogo yenye naweza sema ni hiyo sentiment ya kusema ya reconnaissance ya kumshukuru mama. Mama wetu vraiment tunaweza washukuru na vitu vingi tena hatuwezi eneza yale anayostahili sababu tukiangalia hata maisha tunayo wamama wametuzaa, wanatulea, wanatukomalisha. Gari ni kitu kidogo lakini kwa hivi naweza sema ni kitu kenye kizoeleki. Kwa hiyo ninampongeza pia na kusema iwe funzo kwa wengine. Ndiyo.
Niseme asante kukutana na wewe hapa. Natumaini utaendelea kutuburudisha, kutuimbia nyimbo za Injili kama tulivyoona. Ndio, sana sana. Nashukuru pia Imperial TV kwa wamekuja kusupport kazi. Mungu awabariki sana. Acha niseme amina kwa niaba ya timu nzima. Baadaye basi. Asante. Karibu sana mama. Asante sana. Kupongeze, heri ya siku ya kuzaliwa. Asante. Unajisikiaje? Nasikia furaha sana na kushukuru kwa Mungu. Kwa maana kuzaliwa ni muujiza na unaona unakuwa na watoto ni kitu cha kushukuru Mungu. Hongera sana kwa zawadi. Asante. Unaambia nini wazazi wenzako na watoto pia ambao wapo nje ya nchi kama vile alivyokuwa wako, wafanye nini? Nawaambia watoto wenye wako hapa duniani waheshimu wazazi yao, kwa maana mzazi ni kitu bora sana ndani ya maisha. Yaani mtoto wako unamtia kwenye tumbo, unamzaa au mkatai, unakuwa umempenda sana, unataka akuwe kitu cha maana maisha, ili akufurahishe mpaka watu wote wajue kama ulizaa. Na mimi nimeoneshwa leo kama nimezaa. Yaani naombea wamama wapende watoto zao, waishi maujumba wao, wakuze watoto wao ili wapate kuona raha kama hii yenye nimeona kwa siku ya leo. Niseme asante sana, heri ya siku ya kuzaliwa tena, karibu kwa sherehe ya. Aya. Tara. Wenda pada kubash. Soto, bagia. Mary, wenda pada kubash. Karibu kwangu. Oh Baba, umejua kunifurahisha. Baba, umenivuta machozi. Ndio, umejua kunifurahisha. Baba, nitakusifu mimi. Sio kama ulimwengu, wewe wanijaza moyo, nipata moyo, wanifanyia amani. Amani unipayo sio kama ya dunia hii, furaha unipayo sio kama ya ulimwengu, wewe wanijaza moyo, nipata moyo, wanifanyia amani. Huyu Yesu Mungu wangu mie
amashi. Ndabasavye mukoma amashi. Oya sindabumva amashi menshi. Wow, de toute façon dont elle est jolie, elle est belle, elle est splendide. Elle est trop belle. Imagine, elle te dépasse même toi aussi. Hein? Ah non? Sérieux? Bien sûr que oui. Moi j'arrive pas à la la voir. reine d'aujourd'hui. Regarde de toute façon dont elle est habillée. Non, Seigneur est bon, oh là là. Trop bien. Voilà, mesdames et messieurs, Chono Wasawa, tumukomera mashi kandi. Ndeba sasa. Oya, umeko. Anabikwiriye bravo. Kuna watu wako na wivu ndani. Usisikie wivu, piga makofi. Hey. Wow. Et puis birthday à notre maman, à notre tante, à notre Joyeux soeur. anniversaire à toi maman. Alors chauffe vite. Abana mubona ngaha, bon je vais mélanger les langues, c'est mieux. Ok, abana mubona ngaha, novuga que ari abana ba Elsa, yeah. Kora murabona baraberewe cyane, kandi tout ça c'est à cause d'Elsa. Niwe abambitse, niwe yabagiriye byose, urumva ni nk'abana biwe, urumva n'abana baba mu Kayanza. N'aba orphelin, je peux dire ça. On va bashatse kuza hano kugira babereke talent bafise icyatumye Elsa bafasha. Umva talent bafise bayigaragaze hano imbere yanyu mwese kugira mama wacu ari hariya abone à quel point sa fille ashobora gufasha abantu kandi abone ko nawe nyine azobafate nk'abana biwe. Yitwa Team Kayanza. So Kayanza Kid. Okay. Ndibaza reka tubareke babereke ivyo bashoboye kandi bakomera amashi. Pole sana mama, nikupe nini? Heshima kwa mama. Uliteseka siku ya kunitoa duniani, nikupe nini? Samadi ya mazi siwezi kuyalipa. Nani kama mama? Mama ni mama yoyo. Mama, beba wako, pole sana mama, nikupe nini? Heshima kwa mama. Uliteseka siku ya kunitoa duniani, nikupe nini? Thamani ya malezi yako siwezi kuyalipa. Nani kama mama? Mama
Mama ni mama. Mama ni mama yoyo. Nani kama mama. Mama ni mama yoyo. Nani kama mama. Mama tia wetu mama mama esa mama yebora yoyo kama baba heshima kwa mama nani kama mama mama yoyo Maman de la propose. Zamba papola yo. Nani kama mama, heshima kwa mama, nani mateso nibeba, yazimitiza nyumbani mwako. Pole sana mama, nikupe nini? Heshima kwa mama. Uliteseka siku ya kunitoa duniani, nikupe nini? Mama Tira, samani ya malezi yako siwezi kuiandika. Nani kama mama. nk'uko nababariye muri evenement haguma haza abantu batandukanye kuri uno mwanya akaba bamaze gushika Wiz Designer nawe akaba ari umustar umurinzi akaba ari hitmaker wa Nyampinga Good Morning na Positive n'izindi nyinshi. Wiz Designer ndagize mu urakoze cyane meze fresh ya Wiz Designer tukubonye hano onye nikihe kintu gitumye uri hano kuri uno mwanya? So naje gushigikira cause mama wa Elsa ni mama wanje like kuba naje gushigikira kandi kumwishinga ijya happy new birthday yeah I can say like yeah. Okay tutatibaje kumbure babagwe n'akanoti no ni gushigikira tu ni ibintu bisanzwe kukintu Elsa yakoze wowe cyagwa inspiration iyahe canke cyagwa vision iyahe wowe nka Wiz Designer uri mu jeune uri talentueux wobivugaho iki? Icyo nashaka kuvuga ati
nti wowe nka wiz designer ikintu Elsa yakoze no munsi ku bwa mama wiwe ubivugaho iki wabonyemwo isomo iriye? Bon, nshaka kuvuga yuko yakoze ikintu cyiza sana kuko umuvyeyi ni nk'Imana yacu ya kabiri ku isi. Rero ujya hiya kintu yamukoreye nibaza ko ari nka ibyifuzo by'umuvyeyi kwifuriza umwana wiwe ngo kuvuga ati bless, urumva ninga bless kuri we kuko ni ibintu bikora abantu bakeya kandi maze kugira urya mutima wo kwiyumvira gukora ikintu cyiza ku muvyeyi ngiya mu buzima bwawe nta kintu kishobora kugenda fo ndibaza naho byo genda fresh naho byo genda fo mugabo birateba nyene bikagenda bien kuko umuvyeyi ni nk'Imana maze kuguhezagira n'Imana biguhezagiye. Nkubaze gatonya bivanye na status washizeho uno munsi amasaha ya saa 9 once caption pe iri difficile gutahura niye mpamvu watumye wandika status nk'ijya? Kuri okay, nashaka kuvuga yuko iyi status nayanditse bivaye n'amajambo umuntu yanyandikiye yariko arambwira ngene bari kumvugaho and then aba bashaka benefits zabo bakora rondira ku basi ujya nshaka kuvuga ati abantu bari hanze baba bashaka gusupportinga umuntu me wowe ugacuzorondira ijya opportunity yo kuvuga ati je ndashaka kijya kintu mugabo ndabuze ukuntu ncegera mugabo reka nce kuri uyu muntu kugira ndamuponde nyamubona ko namuvuze fo ngira yoca mfasha je urumva niyo mpamvu navuze ati 6 ziraza mugabo yuta ronse burya bwenge bwo control rya 6 kuko ni ikintu kigenda kandi kigahera umva tutegerezwa kubahana mwubaha ukuze ahantu akanyubaha kugira tubane dukora bien like 6 ni ikintu nyene kiza kandi iyo udashizemo ubwenge cyane kirakuyobeza naho urabimva. Bidi wavuzemo n'ikintu cyo kubaha abakuru ikintu nk'icyo kuri aho onye washatse gushika ko ashe gushika kuri ibyo nyene kuko iyo utubasha ugukuriye ngiya nujya gukuriye niyo kuba arumva rero utegezwa kuba ujya gukuriye kandi kugira ushikira ikintu utegezwa kubaza bajya abantu bagukuriye ati nobwira gute nibo bakwigisha imigambi kuko ubwenge bwiwe n'ubwiye umuntu agukuriye sico kimwe yabonye ibintu byinshi kuri ibyo bintu bo ushaka gukora niyo mpamvu iyo mukurikiye rero ukamubwira ati manura ukuntu kenshi kuba umuntu wakoze n'ibintu byiza cyane. Wiz designer twabona uri kumwe n'umuntu wo tubwira ko arinde abatamuzi bakamumenya bitavyana ni sawa. Wiz designer so je umtipe ashaka kumpresenta yuko n'umugenzi kandi nk'umu brother wanje kenshi twatugenda ahantu nk'ubu twajenga tuvuye ahandi hantu niyo mpamvu avuga ko ducenga gushigikira mama wa Elsa kuko na Elsa aramuzi Ibreeze n'umuririmbyi w'indirimbo Zorinda nangira murayizi nawe nyene ni producer kandi akaba n'umuproducer urangora indirimbo she is my best friend. Wange merci beaucoup. Twitege ikindi kintu cyane bon muri December ndashaka kubikora bien Imana idufashije nkaronka uburyo bwa video bagenda fresh ndabikora neza. Sigura ko audio yo biri tayari turindiriye video bisohoka ne byose. Ngenda no producer audio ni obura nawe yo makuyideni gusa no iri audio bari. Ibreeze watanga kwideni. Beva n'umuntu. Beva n'umuntu. Yego. Ari Wiz ari mugenzi ideni numvaye nikawaida cyane. Rimwe kuko bivanye n'akazi nyene. Tukatubashimire tubaye na karibu mwisanze twe twacarindiye n'abandi. Merci. Okay, merci. Vuga happy birthday to you. Vuga happy mom, happy birthday to you. Vuga happy birthday to you. Mama Elsa, happy birthday to you. Oh, thank you. That's you.
Kata keki tule yote. Kata keki tule.